ijambo maze igihe ndiko ndigisha. Hari ibyo maze iminsi ndiko ndigisha aho nigisha. Hariho urukurikirane rw'ivyigwa maze iminsi ndiko ndigisha, nifuje kubigisha muri byo. Urwo rukurikirane canke seri y'inyigisho twarabiye hamwe ibintu abantu benshi badakunda kubona bitagaragara. Ndabaha akarorero, mufate nk'indobo y'amazi menshi cane, hama muce mufata urubuye murekuriremo, urubuye runini murekurire muri ayo mazi. Nigiki mwabonye? Urubuye runini ururekuriye mu mazi, sinzi ko mwakibonye. Mwabonye iki? Amazi agira iki? Arataruka agasohoka hanze. Iyo mazi aturitse agasohoka hanze, nigiki kiba? Iryo buye rica rija he? Ibuye ntiriguma hejuru, iragenda buke 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 buke, rikagira iki? Gashika hasi. Iki kibuye kinini mwakibonye, ni kibuye kinini n'ibintu dukunda kubona bica bisohoka hanze. Mugabo iyo mfashe akabuye gato nkakarekurira muri ya mazi, akabuye gato nkakarekurira muri ya mazi, mwabonye habaye iki? Amazi ntasohoka hanze, ariko mbega ako kabuye gato kaguma hejuru kaja he? Hasi, gahamvya ca kindi kinini. Rero abenshi dukunda kuvuga cane kuri ca kibuye kinini kubera arico cagaragaje amazi hanze. Ntuzosanga benshi turavuga ku vyaha bigaragara hanze. Umusambanyi, wa murozi, wa muntu uraguza, uko n'ibintu bigaragara hanze. Ariko tukibagirwa yuko na turya duto mwabonye natwo nyene turuhukira hehe? Hasi, iruhande ya ca kindi kinini. Hari ibyaha rero abantu tudakunda kuvuga, ari ibintu bibera mu ibanga, bikaba ibintu bihishije, mugabo akaba ari byo biriko birica ubuzima bwacu. Kuko impera n'imperuka, haba binini haba bito, vyose bigira iki? Bihereza hariya. Niko bimeze. Uwavuze ngo ntugasambane niwe yavuze ngo ntugire iki? Ntukibe, ntukice. Ibyaha byose birangana, kuko ntivyavuzwe na babiri, byavuzwe n'umwe. Kandi uwumwe nyene niwe azotubera umucamanza. Rero benshi twitwareka bya bindi biboneka hanze n'abantu benshi babona, ariko twatundi duto tukatubera ikintu kiriko kiratwonona, kitwonona, kitazotubuza iherezo ryacu rikazoba hahandi hasi ya bya byaha mu muriro udahera. Rero nari natanguye seri y'inyigisho ivugana kuri turya duntu duto, mugabo turiko turatujana hariya nyene, kugira ngo mpwemu y'Imana duhe alert canke ukuba maso, ngo tumenye yuko haba bijya byitwa ngo ni binini, haba turya duto, twose dufise iherezo ry'indani mu kuzimu. Ico gituma uno munsi tuza kuganira ku cigwa kivuga ngo ugurura ibohero ritabonwa. Ugurura ibohero ritabonwa. Iyo umuntu wawe wumvise ngo yapfungiwe mu ibohero ritazwi, wumva gute? Bariza mugenzi ati, wumva gute umuntu wawe bamufunze ahantu hatazwi? Umenya uronderera he? Umenya asohoka gute? Arihe? Kiba ikibazo. Wofuma ufunga umuntu mu ibohero rizwi n'amategeko. Iryo turiko turavuga ngaha ni ibohero ritazwi, ariko umuntu wese ngaha afise. Iryo bohero ugasanga twarishizemwo abantu. Abo bantu twarababitseyo, bamwe bamaze y'igihe, twarashizeyo dufata n'imfunguruzo turata. Nta n'ushobora kubakurayo kuko ntibazi. Ntawuzi iyo babohewe.
nawe ubwawe ntushaka kubabohora kuko barugaranye. Iryo bohero ritazwi nshaka kuvuga kuno munsi, umbwirire mugenzi wawe uti n'umutima wawe. Mwawumvise? Umutima wawe. Reka twibaze kano kabazo. Mbega iyoba Imana yaratumye ibintu byose biri mu mutima w'umuntu bigenda bigaragara, aho uciye hose twese tugashobora kubona ibiri mu mutima wawe, nagomba ndakubaze, wokora iki? Imbere yo kuva muhira wokora iki? Naho woshira ko amakoti angana gute, umutima wawe barawubona, wokora iki? Harabambwiye bati je sinova muhira. Kubera ko utova muhira? Kubera ibintu ndimwo, ibintu mbitse, ibintu nashizeyo. None ushaka gusohoka wokora iki basi? Kuvuze ngo guma muhira, ushaka kugumana n'ivyo bintu canke hari kungene wosohoka mugabo ugasohoka atakibazo ufise? Inzira nziza nuko kujya uhora usohoka witunganije woze, nako niko wokora. Ugafata umutima wawe ukawoza, ugakuramo imyanda yose, ugakuramo n'abantu waboshe. N'abantu waboshe ukababohora, hanyuma ukaja mu ibarabara, ukaja mu rubanza, ukaja no mu rusengero. Iyo batubibona umuprotokole hari abantu yokwankiye kwinjira. Hari n'abantu bo kwinjira mu ishengero bako bati karabaye noneho umuyanyage arinjiye. Kubera iki? Aradushirayo twese. Ikibazo ico mwumva shaka kuvuga ngaha ni iribohero ritabonwa. Abantu benshi babitsemo ibintu byinshi, na cane cane babitsemo ivyo bintu kubera ivyo bahuye navyo. Muri ino si duhura n'ibibazo byinshi. Uragirira neza umuntu, wamwizera, wamwizigira, nawe akagira iki? Akakwishura inabi. Aragutsitaza, aragutsitarako, arakugirira nabi, wamugiriye neza. Iyi si yuzuyemo ibitsitaza byinshi byinshi byinshi, gushika naho umuntu yibaza ati none finalement nzoba mu bantu canke abantu bameze gute? Niho bamwe basohora indirimbo ngo abantu yemwe abantu. Kubera iki? Buzuye ibibazo byinshi iyo bariko barabona ingene babana n'abandi. Ariko kandi aba baririmba abantu nabo nyene nabaki abantu. Ikibazo aho kiri rero no kwiyumvira, ibi mpura navyo ndavyifatemo gute nk'umukirisu? Ndavyifatemo gute nk'uri ko araja mu ijuru? Yesu yaravuze ngo ibitsitaza ntibizobura kubaho mu isi. Hego haragowa wabizana, ariko natwebwe bitsitaza bikadutuma tuba babi, turakwiye kuba maso. Rero aha niho ndiko turashaka kwiyumvirira hamwe. Muri iryo bohero aruwasangayo abantu batandukanye. Hari abashira mu ibohero ry'imitima yabo abavyeyi babo kuko babagiriye ivyo bumva batari kubagirira. Hari abashirayo bakoranye, hari abashirayo bubakanye, bakabananya bubakanye mugabo bari mu ibohero batazi iryo barimo. Hari abashira y'abana babo, hari muri iryo bohero hari aba businessman, woman. Muri iryo bohero hari abajejwe intwaro. Iryo bohero ririmo abantu b'ubwoko bwose. Ariko ikibabaje nabo banye n'ibohero bababoheye ahantu hatazwi kandi ntibashaka kubarekura. Ico kibazo gikomeye. Ndashaka ngo dusome kino gisomwa cyo muri Matayo 18 kuva kuri 21. Turaza kugenda buke buke duhereze ku murongo wa 35, ariko tugende buke buke. Matayo 18 guhera ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 25. Icigwa tuza kwiga kigize ibice bitatu. Reka ndakibabwire kugira ngo umucumbe. Kigize ibice bitatu. Igice ca mbere kivuga ngo mbega no harira kangahe? Igice ca mbere. Igice ca kabiri kivuga ngo kubera iki biye guharira. Igice ca nyuma rero tuza kuvuga ngo ndavyanse naho
ndabyanse naho nanse guharira naho, aho hose turaza gusuzuma turabe icyo Imana ibivugako. Icambere dusomere muri Matayo 18:21 na 22, wumve kijya cambere kivuga ngo mparire kangahe. Maze Petero azahari aramubwira ati, Mwami mugenzanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze kundwi. Yesu aramubwira ati, Jeho sindakubwira yuko ugeza kundwi, ariko ugeze inshuro 70 inshuro indwi. Petero yari afise ikibazo twese dufise, na cyane cyane abarundi nakuze numva bavuga ngo rimwe uraharigwa urababarirwa, kabiri kageze iki? Karazigwa, gatatu nibara. Nukuvuga ngo abarundi twakuze tuvuga ngo nzoharira gushika kuri kangahe? Kabiri, kuko gatatu ni iki? Nibara, sindaguharira. Na Petero araza ngaha kuko afise ibibazo by'abamutsitayeko, by'abagize ibibazo, hari ibyo bamwise atari, hari ibyo bamurenganijemwo, afise ibibazo kuko abantu aragerageza kwiyumvira ingene yoba umukristo mwiza, ariko bikamunanira. Arabaza Yesu ati, Yesu mbwira nzoharira abantu gushika kangahe? Gatatu canke ndwi? Je numva umenga noshitsa kuri indwi kuri Petero yumva ari igiharuro kirenze, yagwije inshuro zibiri ivyemewe n'abayuda. Abayuda bari bemewe nk'uko uko abarundi tuvuga ivyo bintu mwavuze, bari bemewe gushura guharira gatatu. Ariko Petero aje kubwira Yesu ati, jewe narengeje mugabo sindenza ndwi. Yesu amwishuye gute? Yesu amwishuye igiharuro utanguye kubiharura ni ndwi ugwiza 70 inshuro indwi. Abazi ibiharuro ni kangahe? 70 fois 7, 7 fois. 70 fois 7, 7 fois. 490 fois 7. Ça fait combien? Mon frère, wagiharuye? Wagiharuye? Combien? 3430. Yesu acabwira Petero ati, nukuri uragerageza, ariko rero nashaka no gusabe uzuharire inshuro 3430. Umuntu yofata umwanya akaza aravuga ngo uyu bungeze ku gihumbi, ubungi 1001, 1002, owe bandanya harura. Yesu yarashatse kuvuga iki? Yesu yarashatse kuvuga ngo wame uharira, ugira imbabazi. Umuntu yoharura akaguma yandika igihumbi gushika 3000, aba ari umuntu ameze nabi. Yesu yaramubwira ati, ugomba guharira, harira, wamubabarira, kuko ni Imana ubwacu ibwayo igize iki? Ni Imana nyene imbabazi. Iravuga ngo muse nayo, duse nayo, ni Imana nyene imbabazi. Donc icambere k'ikibazo Petero yarafise natwe turagifise, ariko inyishu yacu ni ntuharure, harira udaharuye. Niyo nyishu, harira udaharuye. Kubera iki twinje ku kibazo ca kabiri, kubera iki dukwiye guharira? Yesu acabacira umugani kuva kuri 23 gushika kuri 27, badusomere. Ico gituma ubwami bwo mwijuru busa n'umwami yagomvye gusuzuma ivyo yabikije abantu biwe. Uwo mwami yagomvye gusuzuma ivyo yabikije abantu biwe, atanguye guharura bamuzanira uwamuririye umwenda w'itaranto 10,000. Baca bamuzanira umuntu yamuririye itaranto 10,000. Mufate mu mutwe, itaranto 1000 bingahe? 10. Merci. Ariko kuko atarafise ico yishura, shebuja ategeka ko bamugurisha hamwe n'umugore, abana n'ivyo afise vyose ng'umwenda wishugwe.
kubera atari afise ibyo yishura, uwo mwami shebuja ategeka ko bagurisha ibyo afise byose. Ibyo 100 ndashaka ngo twigire hamwe ingene bingana. Baduhe igicapo kitwereka itaranto ingene ringana. Itaranto. Hariho amadenariyo, icyo bita amadenariyo, hakabaho n'iki n'itaranto. Idenariyo rimwe, mumve neza, idenariyo rimwe ringana n'umushahara w'umukozi, umushahara w'umunsi umwe w'umukozi. Haba umukozi, haba n'umusirikare, yahembwa idenariyo rimwe. No kuvuga ngo amadenariyo 100 angana n'iki? N'iminsi 100 y'akazi, amezi 3. Itaranto rimwe, murabe ingene ringana itaranto rimwe. Itaranto rimwe ringana n'amadenariyo 6,000. Itaranto imwe ringana n'amadenariyo 6,000. Nukuvuga ngo itaranto rimwe urikorera iminsi ingahe? Iminsi 6,000. Itaranto rimwe urikorera iminsi 6,000. Iminsi 6,000 ni imyaka ingahe? Imyaka 14 irenga. Itaranto rimwe ushobora kurikorera imyaka 14. Itaranto 10,000 urikorera igihe kingana gute? Iminsi imiliyoni 60 y'iminsi. Itaranto ukuvuga ngo imyaka ingahe? Imyaka 150. Nukuvuga ngo uyu mukozi yari afise ideni ry'imyaka, yopfungirwa imyaka ingahe? 100, canke agakora imyaka 150. Yari afise icariha. Yari afise icariha. Nico gituma shebuja yavuze ngo mumufate n'abiwe bose baze kuba baja, kuko bazokora n'ivyo atunze byose, naho nyine twobifata byose ntibizoriha umwenda mfitiye. Uyu muntu yari mu kibazo. Kurikira ingene yaciye avuga uwo muntu. Amaze kubwirwa yuko bafata ivyiwe byose, umviriza ingene yavyifashemo wa mukozi. 26. Wa muntu yikubita hasi, amwitembagaza imbere ati mwami, nyihanganira nzokwishura byose. Cyukuri azovyishura. Sa? Iyo ufise ikibazo, urashobora kuvuga n'ibintu utazi neza ko uzoshobora. Nukuri nzokwishura byose. Yikubita hasi, arakoma induru, ararira, umugabo ijwi riragenda. Abantu bose bakoranye ngaho. Umwami aramuraba, aca amubwira gute? Uno muntu amugirira akagongwe, aramurekura, amuhebera wa mwenda amufitiye. Iyumvira avuze ati, genda, naho uri kumbwira ko uzondiha ntabwo uzoshobora kuriha, genda amahoro. Ari wewe wagira iki? Ari wewe wagira iki? Bamwe bavuga ngo ducuta ubwenge, abandi nabo baca batamba n'indirimbo batazi. Kubera iki? Agukuye ku mwenda w'imyaka 150, arakubabariye. Shenge nagomba ndababwire ko iki ari igicapo cy'ibyo Yesu yadukoreye. Twari abanyabyaha, destiné à la mort éternelle. Twari abo gupfa ibihe bidashira. Ntaco twari dufise dushobora kuriha kugira ngo umwenda w'ibyaha byacu dufise ushobore kurihwa. Ntaco twagukora kugira ngo twemegwe. Twari abanyabyaha, twari twuzuye ibyaha n'ububi. Ariko umunsi urizina, Imana iraturaba, iravuga ngo ntibishoboka ko bashobora gukira. Ndakeneye kuja mu kibanza cabo, ndakeneye kugenda no kuriha ujya mwenda, kuko bobo ntibabishobora. Imyaka yose ntayo bashobora, naho bogira gute ntitwari gushobora kwikura mu byaha.
incapable, ntitwari kubishobora. Ariko icyo Yesu yakoze, yaraje aja mu kibanza cacu, aja mu kibanza cacu, ariha umwenda wacu. Imana iramuhana, imushira ku ibyaha byacu byose, iramuhana. Imaze kumuhana, Yesu ariko arariha umwenda wawe nanje. Yaravuze ijambo rikomeye mu Kigiriki rivuga ngo tetelestai, bisigura ngo umwenda wawe urarishwe. Tout est accompli, ngo birarangiye. Nico bisigura. Umuntu yarafise umwenda, iyo bamukubitiye ku ikashe yitwa tetelestai, bisigura ngo umwenda urahejeje kuwuriha, ubu nta kintu ubazwa. Niryo jambo Yesu yakoresheje ari ku musaraba, ati byose birarangiye, umwenda wawe uraheze. Haleluya. Ibi birimbwira ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwanje, kugira ngo mbone sindi muri we, mpinduke ukugororoka kw'Imana. Ko musaraba niwe yarishe umwenda wacu wose. Ariko kandi ari ku musaraba yaravuze ijambo rikomeye. Iryo jambo ndasabye ngo mugiyumvire ko yaravuze ngo Mana ubaharire, kuko batazi icyo bariko barakora. Iryo jambo ntiryari ijambo risanzwe. Ariko arakubitwa, ariko aratonagurwa, bariko bamukubita, amucumita amacumu, bariko baramushishura, amahwa yinjiye mu mutwe, ariko akavuga ngo Mana ubababarire, ntibazi icyo bakora. Ibisuko ni Yesu gusa yabikoze, ariko turabona na Stefano bariko bamwicisha amabuye, umwe wese atumbereza umutwe kugira ngo amene umutwe wiwe, uwundi atumbereza mu kanwa, akubita yibuye, akaca agenda akigamba imbere y'umugabo yitwa Sawuli ati ndahejeje kumumena umutwe. Ariko araraba hejuru, yaravuze ngo data ubababarire, ntibazi icyo bakora. Twebwe biratugora guharira, ariko hari abandi mu bihe bigoye bahisemo kubabarira. Kubera iki dukwiye guharira? Icambere nuko natwe tubyigira kuri Yesu. Yesu natwe yaratubabariye, yaduhariye ibyaha bitagira uko bingana. Natwe twari dukwiye guharira. Twari abanyabyaha, Yesu niwe cyitegererezo cacu. Nimba yarishe ibyaha byacu, natwe dukwiye kubabarira abatugiriye nabi. Yesu yavuze ngo Mana ubababarire. Mbega tweho tuvuga iki imbere y'uwatugiriye nabi? Bamwe bavuga ngo Mana uze umukubite abone ko yangiriye nabi. Abandi babishira mu ndirimbo, ambia ndugu yangu aishi siku mingi, ili unapobarikiwa ajionee kwa macho. Oh yeah. Ombea adui yako aishi siku nyingi, ili unapobarikiwa ajionee kwa macho. Hamna hata kabisa afe kabla hajaona baraka ambazo Mungu ameweka mbele yako. Iyi ndirimbo mwayumvise? Abatumva igiswahili ngerageze kubasobanurira. Avuga ngo sengera umwansi wawe ngo abeho igihe kirekire. Mvumenga ni byiza, ariko abeho igihe kirekire kugira yibonere ingene Imana igira iki guhezagira. Nawe yishwe n'iki? Kandi twitamba hariho amasengesho, hariho n'indirimbo zivuye mu mubabaro zidahwanye n'icyo Imana igomba. Ntizihwanye n'icyo Imana igomba. Uyu muntu yego yarababaye, mugabo yashizeho indirimbo ivuga ngo abansi biwe ntibapfe, ahubwo bapfe babonye bishwe n'intuntu, bishwe n'umubabaro, kubona uwo bagiriye n'abagize iki. Aha, abenshi noneho mu mitima yacu siko bimeze. Yesu ariko arapfa yagize iki? Yavuze iki? Stefano ariko arapfa yavuze iki? Mana ubababarire, ubababarire, ubagirire neza, bazibabone ubwiza bwawe.
ariko abandi bati arambe aze yicwe n'intuntu yo kubona uwo yagiriye nabi amerewe neza. Kubera iki dukwiye guharira? Dukwiye guharira kuko ari ako karorero keza dufise kuri Kristo Yesu. Ikindi ca kabiri, turakwiye guharira kubera iki? Kuko ni itegeko duhabwa n'Imana. Matayo 6:14-15. Ni itegeko duhabwa n'Imana. Imana ivuga iki? Ijambo ryayo ivuga ngo kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo, so mu ijuru nawe azogira iki? Tugire igihushane cy'iri jambo. Covuga gute? Igihushane cy'iri jambo cyovuga gute? Kuko nimutaharira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru ntazogira iki? Ntazobaharira ibyaha namwe. Iri turarisoma ukumva umenga nibisanzwe, kandi ugasanga rimwe na rimwe turaryohewe ahubwo kumagumiriza ivyo batugiriye. Sinumva ko no murekura. Umuntu umwe nibigeze gutubwira hariya aho niko rakorera igikorwa, aratubwira ati ntumbwire kumubabarira, jewe nzoguma ndamuboshe, tuzobana ndamuboshe, nzopfa nawe dupfane, hama nzuke nje mu ijuru turi kumwe. Murumva ingene atahura ibintu. Atahura ngo igituma mbaho n'igituma numva ashaka kubandanya mbaho no kugira ngo mbandanye mboshe uno muntu. Kandi uyu muntu ngo tuzojana na hehe? Ibyo gutwenga mugabo benshi usanga dufise iki ciyumviro. Mwibuke yuko iri jambo Yesu ari we yarivuze ngo nimutaharira ibyaha abantu, nasoho mu ijuru ntazobaharira. Benshi turarondera ko Imana itugirira neza, mugabo tukibagira yuko dukwiye kugurura amabohero twaboshemwe abantu tukabababarira. Ikindi gituma dukwiye kubabarira nuko le caractère, akamere k'Imana nako arako guharira. Umviriza Zaburi 1:3 umurongo wa 12 na 13. Mwumve neza aha bavuga ngo kuko iburasirazuba hitangiye uburengerazuba, cyangwa uko iburasirazuba hatandukanye n'iburengerazuba, uko niko yashize kure ibicumuro byacu. Haleluya! Imana yataye kure ibicumuro byacu. Ibyo yatubabariye yarafuse, niri kwiribuka, niri kwirafuka, ahubwo yarahanaguye, yakuyeho ibyaha byacu. Ariko rimwe na rimwe kenshi turaza imbere y'Imana ngo Mana ngo ntusubire kwibuka bya bindi, kandi yarabibabariye. Umwana w'umuntu ariko ngaha kamere k'Imana yarahariye itakure, ntiyasubira kwibuka ukundi. Natwe dukwiye guharira uwakugiriye nabi, ukamubabarira udaharuye, kandi ugatakure ico yakoze, ntiwa mu minsi yose ukigarukana kwa kundi nyene. Ikindi gituma dukwiye guharira ni ikimenyetso. Guharira ni ikimenyetso cyo gukura. Gukura. Lomose gukura. Ni ikimenyetso cyo gukura mu mpemu. Ndabaha akarorero. Hari n'undi mugenzo nibaza ko atari mwiza. Iyo umwana aje ariko ararira bamukubise, mu migenzo yacu twakuze bagira gute? Bamukubise ugomba kumuhoza umubwira gute? Cira, ninde yagucumuyeko? Cira ngaha, amgaca ugenda kugira iki? Gaca ugenda gukubita. Uwo mwana yabibona kuriya akubiswe, naho wakomye amashi, acagira iki? Acayumva aryohewe. Ibi nivyo byadukujije. Ariko nabaza, twakuze neza? Niyihe mbuto irimo ngaho? Niyihe mbuto irimo? Kwihora. Bakugiriye nabi, jewe ngene ndabihore. Wewe arakurusha inguvu, mugabo jewe ndamufise kubasha, reka nihore. Uguharira, c'est une preuve de maturité. Ni ikimenyetso cyo gukura. Umviriza ico batubwira muri Zaburi 19 umurongo wa 11. Mwumvirize ngene havuga. Havuga ngo Psalm 19 verset 11. Navuze proverbe, pas psalm. Proverbe 19:11 havuga gute? Kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka, kuko icubahiro ciwe, icubahiro cinde c'uwo muntu, icubahiro ciwe ni ukwirengagiza
ico yacumuweko. La maturité, ugukura k'umuntu. Icubahiro c'umuntu si ukurondera kwihora. Abarundi ngo ihori rihonya umuryango. Aho kwihora, Bibiliya itubwiye ngo iyo umuntu amaze kugera ku rugezo rwo gukura, yirengagiza ico yacumuweko. Abaroma naho bakatubwira 12:19 baca batubwira ngo akajambo kanyu munashaka nguguhora nukwanje, niko Imana ivuga, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko nikuhoragize. Bisigura ngo umuntu akuze siwe arondera kwihora, abishira imbere y'Imana. Imana niyizi ingene izomutunganiriza. Ni ikimenyetso cyo gukura. Kubera iki dukwiye guharira, mwavyumvise, dukwiye guharira kuko ariyo model dufise kuri Yesu. Ica kabiri kuko ari itegeko. Ntibavuga ngo nimwavyiyumvamo mugaharira. Udahariye ntazoharirwa na mugenzi, ntazoharirwa n'Imana. Udahariye mugenzi we n'Imana ntayirondere kw'imbabazi. Ariko kandi byatweretse ngo Imana iribagira kandi n'ikimenyetso cyo gukura. Igice ca nyuma ngomba kuvuga, mbega naho iyo tutababariye hakurikira iki? Iyo ndavyanse naho urazi ngene yambabaje, urabizi wowe ntavyuzi, wowe uravuga ivyo utazi, urazi jewe ibihe naciyemo ingene bingana, rero jewe bisemwo kutababarira. Badusomere Matayo 18 igice gisigaye kuva kuri 28 gushaka kuri 35. Mwumve ingaruka za wa muntu. Uno muntu asohotse avuye guharigwa, avuye imbere ya wa mwami, amubabariye bya bintu bitagira uko bingana byo mupfunza imyaka 150. Avuye aho hantu, umviriza, abona uwo bakorana yamuririye umwenda w'idenari 100. Umwenda ungana gute? Idenariyo 100, apana 5. Idenariyo 100. Aha. Aramufata amugwa mu kanigo ati nyishura ivyo umperaniye. Ayaya. Yamuguye hehe? Yamubwiye ati ngo tuganire, ngo tuvugane mugenzi, none wumva uzondi hajyari. Yagize iki? Amusimbira mu kanigo. Ahejeje kwikubita hasi, baramubabariye itarani 10,000, ariko abonye umufitiye idenariyo 100, agize iki? Wamusimvye mu kanigo. Avuga gute? Wa wundi aranka. Oya, banza uvuge ngene yabigize. Amusimbira. Uno muntu asohotse, abona uwo bakorana yamuririye umwenda w'idenariyo 100. Aramufata amugwa mu kanigo ati nyishura ivyo umperanye. 29. Uwo bakorana yikubita hasi agira kwa kundi nyene wa undi yagira. Aramutakambira ati nyihanganira nzokwishura byose. Mbabaye n'ukuri ntayo mfise nzokwishura yose. 20. Wa wundi aranka mugumya mu kanigo. Aragenda amushirisha mw'ibohero. Aruhuka mushize he? Mw'ibohero. Gushitsa hazomwishurira ivyamufitiye. Uzovayo wishuye 100 yose. Idenariyo 100. Ayaya. Bandanye nyene vyagenze 31. Abantu bariko barabira. Bagenzi biwe babonye ibibaye barababara cyane. Bababara cyane kuko bari wabonye ingene nawe yikubise imbere ya wa mwami. Baragenda babibwira shebuja ibibaye vyose. Buno shebuja aramuhamagaza aramubwira ati wa muntu mubiwe. Ingo umbwire uhejeje gukora iki wa muntu mubiwe? Naguhebeye wa mwenda wose aho wantakambira. Igihe wantakambira nakubabariye. None nawe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzawe nkuko nanje nazikugiriye. 32. Shebuja araraka. Amuhereza abasoda gushitsa hazokwishurira ivyamufitiye vyose. 35. Na data wo mwijuru niko azobagirira nimutaharirana. Umuntu wese ngaharire mugenzi we bivuye mu mutima atari ku kanwa gusa. Nagomba mvuga ijambo, umwami Yesu adufashe. Eka n'iryo jambo ndiko ndavuga, umwami Yesu adufashe.
adufashe kuko iri jambo rirakomeye. Twababariwe ibitobabariwe, twahariwe ibintu bidasanzwe, ariko ingo nyinshi ziko zirasambuka kuko abantu bamwe bashize mu imbohero abandi kubera abo bafitiye ibintu. Bamwe babaciye mu muryango, abandi iyo babonanye ntibanabaramukanya, bahora ari abagenzi ntibaramukanya, ariko arihuta kuza no guhitana Bibiliya no kuza gusenga. Ni bya bindi bitariko biraboneka, nta muntu azobibona hanze, ariko iryo buye ririko rikwinjiza hahandi nyene ryarindi rinini riri. Iki kibabaje, abantu benshi turasenga turaririmba mashengero no munsi kwa Mungu uza gusanga yuzuye, ariko ikibazo kihari kubera iki hamwe n'igitigiri cy'abantu basenga cyane ibibazo bishishikara kwiyongerera mu gihugu. Muri za sentare n'abantu babandanye bacanamwe n'abandi, imitego n'iyindi, ukwihorana. Kubera iki twivuga ngo turaba Kristo, modere ya Kristo ntayo twafashe, dushaka kubaho uko twigombeye, dushaka kunezererwa uko twigombeye. Mugabo ndashaka kubabwiza ukuri, turiko turaniboha, nta mugisha turiko turaronka. Kubera iki twari dukwiye kubabarira? Icambere, ingaruka nziza kuzo kutababarira, ingaruka mbi zo kutababarira. Icambere, iyo utababariye wuguruye umuryango ku mugwanizi n'umubabaro. Wuguruye umuryango iwawe w'umubabaro, kandi nuko umugwanizi aronka akaryo. Bibiliya iravuga ngo ntimugaha akaryo umugwanizi. Reka tuba abantu bakuze, tubabarire tudaharuye, twongere twirengagize ibyo twacumuweko, tugirire neza bose. Uwo ni wo mutima wa Yesu. Yesu niwe yivugiye, Petero niwe abwira abanyefeso Paulo ati mwirinde ntimuha akaryo umugwanizi, ne donnez pas accès au diable. Nashaka kubabwiza ukuri, iyo Satani amaze kubona hari ikintu wabitse. Abarundi bavuga ngo utaramunda ugatarura ibiboze. Ukubika indani, uko umubabaro uba mwinshi, uko utababarira, uko ushaka kubigumya, niko binuka. Binukira nde? Icambere na mbere, kugira ngo uzomenye ko ahantu hari isazi ukora iki. Kugira umenye ko ahantu hari isazi, uzana umwanda. Naho yobora ikinyama gipfuye ukagishira, waza kubona ko ngaho hari ibisazi by'ubwoko bwose. Satani aramotegwa cyane n'abantu bariko baca muri ivyo bihe, banse kurekura, banse kubabarira. Aramotegwa cyane. Hari n'abantu tugirira deliverance, ukabona hari umwana nigeze kugirira deliverance niko namusengera, arahinduka ndamubona, arabigikoko, ndavuga ni karabaye noneho. Ibyo twari twakoranye imbere kwari uguharira. Yakuze ari imfubyi, afise umubabaro w'abagiye baramurera n'abatamureze. Tumaze guharira, ndamaze kumurongora mu mutima wo kubababarira, arabababarira, arabarekurira. Ngiye gusenga, dayimoni yari yarabitswe, yari yahagaze kuri ivyo bintu nyene, irakoma induru, irahindukira, araba umuntu umwana mwiza, yari umwana mwiza, mugabo ndamubona ari igikoko. Imana ishimwe yatevye arabohoka. Kubazo ni ikihe? Nuko Satani yamotewe n'uwo mutima ufise ibikomere utashatse kurekurira, acahamagara n'ayandi madayimoni kuza kubaho hantu. Turafise ikibanza ciza, niko madayimoni avuga, turafise ikibanza ciza, nyaruka, karibu. Ntidushaka yuko bazodukurayo, ndije nyene bonkurayo. Ingo gacazana na dayimoni y'ishavu, gacazana n'iy'ukaboregwe, gacazana n'iy'ubusambanyi, zose zikazizima muri uwo muntu kugira ngo ntizize ziveyo. Byinjiriye he? Yarababaye, twese turababara, mugabo ntiyamenye kurekura, ntiyashoboye kurekura. Rero igihe utarekuye uba mwibohero, utarekuye winjizwa mwibohero. Muri iryo bohero hariho souffrance. Ubu mwanya wo kwicuza, ubu mwanya umuntu yijiriwe hirya no hino, wumva umenga nta buzima buhari. Kubera iki?
usigara uvuga rya jambo ngo nimundeke jewe narashishwe, jewe ndi umushishwayi, jewe nibitarya umunyu, jewe n'isukari ntisosa. Ukumva umenga ni ibintu biryoshe, mugabo uwo muntu ari mu mubabaro, ari mu ibohero. Inkuru nziza nuko Yesu ashobora kukubohora muri iryo bohero. Iyo niyo nkuru nziza. Yesu ashobora gukura muri iryo bohero, ariko urufunguruzo ni wewe. Si Yesu arufise, ni wewe akorana no gushaka kwawe. Ni washaka kubohora, ni washaka kurekura, urarekura. Ni washaka kugumya, uguma mu ibohero. Ica kabiri, ica mbere d'abord, buzura umubabaro. Ahaca haza ashaka indi cy'umururazi. Abaheburayo 12 umurongo wa 15 havuga ngo mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana, kuko ntihagire umuzi ukurura umera ukabahangarika imitima, abenshi bakandura. Iyo wanse guharira ugumye mu rurazi, umubabaro, ukaca utangura guhinduka ukaba umuntu mubi. Ica kabiri kiba igihe wanse guharira, umutima wawe, iyo wanse guharira, umutima wawe uguma muri rya bohero twumva. Ikindi naco, imigisha urayibloka. Imigisha yawe urayibloka. Kubera iki? Wanse kubabarira. Umutima w'umuntu yanse guharira uguma mu ibohero, kandi ukazibira imigisha yose. Ndashaka nsabe abantu bane badukinira ikintu, mukirabe neza. Nyaruke. Uyu n'umuntu abayeho nk'abandi bose, ariko ubuzima bwiwe hari ibintu avuga ko yanka, hari ibintu kandi avuga yuko adashobora kwihanganira. Uwo muntu mugabo agenda ahura n'ibibazo bitandukanye. Ibibazo agenda ahura navyo nuko hamwe na hamwe haramumfata ukutariko. Hari abatamukunda kandi yashaka kuba umuntu yakira bose, akundana na bose. Ariko uko abantu bamugirira nabi niko ababoha. Mwabibonye, ajya ariko aramuboha. Hakaza uyundi nawe nyene hari ikintu akora kuri wa muntu nasho nyene kitari kimubereye uko byategerezwa. Sinzi igituma bamuhura, sinzi igituma bamwanga, sinzi igituma batamukunda, ariko kirahari byose. Mugabo icyo akora wewe acagira iki? Uyundi aca aboha. Aba bose aboshe n'abantu afitiye umubabaro, kuko hari ico batakoze bategerezwa kumukorera. Nabo nyene agira iki? Araboha. Uyu muntu afise mu mutima wiwe abantu benshi yaboshe. Aha tubonye batatu. Uyu muntu amaze kubaboha, mu bisanzwe arashaka kwidegemvya, arashaka kubaho, arashaka kubaho ubuzima bwiza, arashaka gutera imbere nawe. Ariko uko ashaka gutera imbere, uko ashaka kubaho, niko ahura n'intambamyi. Uko ashaka kubaho niko ahura n'intambamyi. Ntiyegera imbere kuko araremerewe nabo yaboshe. Aremerewe nabo yaboshe. Ashaka kwiyagura, ashaka kuja imbere, mugabo ntashobora kuko aba yaboshe bagira iki? Baramukwega. Aragira igihe akaruha, akicara. Jewe ubuzima buranyangiye. Ni nka wa wundi ari mu gasho, atangura kwiyumvira igituma yaje hano ku isi. Bamwe bavuga ngo naje guherekeza abandi, nta muntu n'umwe ntahura, nta muntu n'umwe nkunda, ari mu ibohero. Ariko uyu muntu aronse ubutumwa bwiza bw'ijambo ryo guharira, arashobora kuva hasi akagira icyo akoze, agahindura ubuzima bwiwe bugakira. Kugira ngo akire akwiye gukora iki? Akwiye gukora iki? Akwiye kurekura aba bantu bose bakagenda, nawe agasigara agira iki? Agasigara ameze gute? Agasigara nawe yidegembye.
uwo mugozi none urawujanye uzohora uboha no ta hasi umugozi ntukwiye kugendana umugozi wo kuboha abantu. Haleluya. Mbwira mugenzi wawe uti nawe ute hasi umugozi wo kuboha abantu. Umugozi wo kuboha abantu iryo bohero ta hasi ta hasi ta hasi. Nsabe mwene data Jules amfashe. Hari ibintu dukwiye kubohora. Iyumvira ugiye shanda gusabe Jules. Iri cupa riragoye guterura. Sa? Irigoye guterura. Nterurira gutya. Ugume ugoroye gutya. Okay. Narijya rigorore. Ibintu mumva byoroshe bigoye. Ntibigoye? Bamubwiye bati aha ndashaka angle droit. Ugume umeze gutya. Umva byari byoroshe. Muga biza kugora ryari. Biza kugora ryari. Reka tumwihoze. Hariho aho wumva umenga nzobagumya. Isengesho ryanje nuko ataho baja. Ni ya ndirimbo ya Mana babeho kugira ngo ntanje nze ntuve uburyo bwo kubaho. Hari n'abakora ibikorwa byiza byinshi ariko babisunitswe n'iki no kugira ngo bazebereke ababasuzuguye. Umva iyo motivation ko ariyo. Hari uvuze ngo abemeze ugasanga ushaka kwemeza abantu bose atavyo ushobora. Achafise ya angle. Okay, ntaco. Uyu muntu uko abandanya afasha abantu adashaka kurekura niko ingorane zizomubako. Ntashobora guhimbaza Imana, ntashobora gukora kubera iki afashe abantu. Uyu ni Claude, uyu nawe ni Jean. Yabafashe bamugiriye nabi ntashaka kubarekura. Ariko ararushe. Cyayumvira imyaka ingahe ufasha aba bantu ntacu ushobora gushikako. Nta n'umugisha uronka. Mwene genda ntacu genda. Ushaka gusenga. Ararekuye ati je nshaka gusenga. Haleluya. Imana ishimwe. Kugira ngo ushobore gusenga neza, uduze amaboko y'Imana, uhimbaza Imana ifo kurekura. Mbwira mugenzi wawe turekurira wa muntu, murekure. Abenshi bararushe kuko bafise mu mitima yabo ibohera ata muntu n'umwe azi abariyo. Hari abo washizeyo bara bagenzi bawe. Uno munsi murabonana mukaramukanya. Mugabo nuko Imana yatubigiriye neza ntidushobora kubona yuko turi mu ibohero ry'umutima wiwe. Iyo badushobora kubibona abantu twokwiyejeje, twokwitunganije, tworekuriye. Ariko iyumvire umuntu araje kugiriye neza mugabo wamubitse mu ibohero. Kandi nta rufunguruzo wundi arufise atari wewe. Icyo ukwiye gukora n'igiki no kubabarira. Umviriza ijambo Yesu yavuze ryanyuma. Mariko 11:25. Mark 11:25. Iyo utababariye ubura n'umugisha. Yesu yavuze ngo kandi nimwahagarara musenga. Twaje gusenga. Nimwahagarara musenga. Nihaba hari ico mupfa nundi mukimuharire ngo so wo mwijuru nawe abaharira ibyaha byanyu. Iri jambo ndangirijeko. Iyo tudahariye twizibirira imigisha. Iyo tudahariye turaruha. Iyo tudahariye dukwega amadayimoni kuko aramotegwa. Iyo tudahariye tuja mu ibohero. Bohora abo bantu wabushe. Reka dusabe abaririmbyi bake bazi hano imbere. Ishengero ry'Imana duhaguruke dusabe Imana mu Mana. Duha umutima wo guharira. Sindinda mvuga byinshi kuko umwe wese arazi abo agifashe bamuremereye. Ariko genda ubone na mugenzi wawe umubwira uti imyaka myinshi igihe kirekire narababaye mugabo ndashaka kurekura. Uba amahoro nanje mba amahoro. Ndashaka gusenga ngo Imana yumva amasengesho yanje.
ndashaka kuba uw'Imana inezerewe, ndashaka kwigana umwami Yesu. Sinshaka kugumana kaha kataboneka ko kudaharira ngo nitege nanje kuzoguma mu ijuru canke ahubwo nzohava nza iyo na vya byaha biri. Mana mbabarira, mu nguvu n'inkomezi zo gushobora kubabarira. Ndabasaba ishengero duhaguruke, n'inkomezi zo gushobora kubabarira, mpa kurengera, mpa kurengera ibyagiye bibabaza ubugingo bwanje, mpa kubirengera, mpa kurekura. Ndashaka akayaga keza ko mu mpemu, ndashaka kumva nanje nugururiwe, ushobora guhamagara Imana, nkumva mpemu w'Imana agenda muri jewe. Aka ni akanya keza ko gusubira kwiyumvira, mbega mparire canke ndeke, gume nteruye mboshe abantu mwibohero batazwi canke ndekure, ndababohore nanje mbohoke. Mutima uhaye byose, Twese hamwe uhaye byose, uhaye byose. Yesu nguhaye umutima wanje, Yesu nguhaye umutima, nguhaye umudamu umwe araza imbere aje gusengerwa ngo akire. Yaje mu gakinga, ako gakinga yaramugaye agwaye. Umukozi w'Imana arasengera abantu bose, ashize kuri wa mudamu aramubwira ati, wese ndagusengera, genda ubabarire, genda uharire. Umugore araturikisha aravuga ngo sinshobora guharira umugabo wanje, sinshobora guharira umugabo wanje, yadutaye n'abana, yaragiye adusiga mu bibazo, jewe nagumanye ibibazo bibi, sinshobora kumurekurira. Uko kutamubabarira kwamuzaniye ingwara n'umubabaro mwinshi urengeje. Baramurongora mu mutima wo guharira, bigoranye arateba aramurekurira, aramubabarira. Umugore ahaguruka mu gakinga arakira. Hariho ibibazo byeza kwafekta umubiri wacu, bikora ku mibiri yacu kubera umubabaro mwinshi twagumanye. Ivyo twabitse turanyegeza, turabika, ukamenga nivyo bidutumye tubaho. Ntushaka kurekura kuko wumva umenga wowe utakaje igituma uriho, ariko nturiho kubw'ivyo bakugiriye, nturiho kugira ngo wihore, uriho kuko Imana yashatse kukurinda ikakuzigama. Ndazi ko bitoroshe mugabo birashoboka kushobora kurekura. Ndazi ko bitoroshe mugabo birashoboka kushobora kurekura kugira ngo ugire amahoro, wongere wagukigwe, usenge wishugwe, ukire, ugire amagara meza. Rekura, rekura, rabosa, rekura. Umubabaro w'ivyo vyaguteye sindiko ndawuhakana, urahari, mugabo umuti ugukira no kurekura, no kurekurira, no gukura muri iryo bohero abo waboshe bose. Shengero, ndasaba Pastor Pio aza dusengere, asenga asaba ngo Imana iduhe inguvu n'inkomezi yo gufata ingingo yo kurekura. Ushobora kutaba ubikora ubunyene, turongora ubunyene, mugabo adusebire tugire inkomezi zo kurekura. Reka uduze ibiganza vyawe, ariko aragendagenda hano umwami Yesu, ntakurengane.
igikorwa kinini si ikiri sengesho tugomba gukora, mukozi w'Imana yabivuze. Nyumva umenga biza gukorekera mu isengesho ngiye gukora, urufunguzo ni wewe. Kumbura undavye vyokwanka, ariko ugurura umutima wawe urekure. Ndumva bariko bararekura mu izina rya Yesu. Ndagushima mwami, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni kuri. Ndagushima kuba ariko bararekura. Rekura mu izina rya Yesu, urekura mu izina rya Yesu, urekura mu izina rya Yesu. Si igikorwa cy'ubwenge, ni igikorwa cyo kwizera. Urakoze mwami kuyarekuriye uwo wubakanye, urakoze kuyarekuriye umuvyeyi, urakoze kuyarekuriye uwo bakorana, urakoze kuyarekuriye umubanyi, urakoze kuyarekuye mu izina rya Yesu. Umuvyeyi wawe nakiriho, ariko uracamufitiye ishavu, rekura mu izina rya Yesu. Papa wawe nagihari, ariko uracamufitiye inzigo, uracamufitiye urwanko, akira kubohoka, akira gukira. Mama wawe nagihari, ariko uracaziritse kubwiwe mu mutima, bohora, rekura mu izina rya Yesu. Rekura uwo muvukanyi wawe mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, urakoze cyane. Ari hano ariko arakora, ariko aragendagenda, ahagendagenda. Akugendere, ufata ingingo. Ndagushima mwami ko yamaze gufata ingingo. Ndagushima ko uyu mwami amaze kwigurira umutima. Ndagushima ko ugendeye mwami. Tugukomeye amashi menshi, tugukomeye amashi menshi, amashi menshi ku mwami wacu. Mana, turagushimiye kubw'ijambo twumvise, yagize ububasha. Turubasha igikorwa cyaryo mu mitima yacu. Turagushimiye kuba ryakiriye, turagushima ko ivyo ririko rirakora uhereye none gushitsa ibihe byose. Turakuragije abantu bawe, aho bagiye kuja ubitangira imbere. Indwi tugiye gutangura ize ibe indwi nziza. Ishimwe ribe ryawe, icubahiro kibe cawe, mu izina rya Yesu Kristo, amena.